ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza ngaha kumbonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV bonesha kure ibwira udende bashikiriza amakuru n'ibiganiro bitandukanye biriko biravugwa irya nino. Murano makuru turaza kubabwira hamwe mu makuru ariko haragarukwa ko cane turaza gusimbira mu ntara ya Bubanza tubabwire ivyashikiye umushinga amateka Fabiano Banshirya nino yateye uruhagarara mu ntumbero yo kwibuka igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye wahoze ari umushinga amateka. Fabiano Banshirya nino yajanye ishurwe ryanditse ko intwaro rusangi Ndadaye yaharaniye itarashinga imizi, ivyo vyateye impari nyinshi. Turaza kubigaruka ko tubabwire n'ivyabereye ngaho vyose mu buryo bw'idonido, turaza kubibabwira ko vyashikiye umushinga amateka Fabiano Banshirya nino. Hari abarundi barenga 200 basaba ubuhungiro mu gihugu ca Kenya. Abo barundi 200 bakaba bakiriwe, turaza kubibabwira ni kiriko kiratuma abo barundi bariko barahungira mu gihugu ca Kenya, muraza kubikurikira. Nayo mu ntara y'Amakamba harishwe abantu 2, turaza kubabwira bishwe ni bande, ese boba barahowe iki, turaza kubigaruka ko muri yano makuru navyo twabiteguye. Nayo mu ntara ya Muramvya umwe mu banywanyi ba CNL amaze ukwezi apfunzwe, ico apfungiwe naco turaza kukimenya muri ano makuru mu buryo bagido nido. Nibindi bitandukanye biriko biragaruka ko muraza kugenda muvyumva, nimba utarafyonda kuri subscribe wabunze ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba mu bambere bashikegwa navyo. No makuru tuyatohoza irya nino yoba mu bimenyesha makuru biba vyagiye biratangazwa, makuru twatoje mu masoko yacu ndetse n'ibindi vyose mwa mwaragiye muranyegezwa amakuru namwe tutabashikiriza ngaha kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu ya ICTV. Intererano ni yayindi rero no gufyonda kuri subscribe. Eka dutanguri hano makuru mu buryo bw'idonido tuyaheri Muramvya aho umwe mu banywanyi ba CNL amaze ukwezi apfunzwe. Iyo nawe ni Honore Rubera Intwari, no umunywanyi w'umugambwe CNL yarahagaritswe ku rugo iwe hafi isaha 2 z'ijoro n'abapolisi 3 ku itegeko ryo wahoze ari umushinga amateka Remeji baziraho mponyoye, hakaba hari kuwa 18 Nyakanga guheze. Abo bapolisi 3 hamwe n'uwo mushinga amateka umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari mu modoka itagira imparati. Ivyo vyabereye ku mutumba Musagara wo muri komine n'intara ya Muramvya hagati mu Burundi. Uwo yafashwe yikekwa ko yoba akorana n'imirigwi y'abaroberi, akaba apfungiwe mwibohero ry'iyo ntara. Ayo makuru y'ipfungwa ry'uwo munywanyi w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi aremezwa n'uburongo y'umugambwe CNL mu ntara ya Muramvya. Iyo nawe yagize ati mu mushuhirano agifatwa Honore Rubera Intwari yagomba ajanwe i Bujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, bivuye ku gutabaza cane yahavuye ajanwa mu gasho k'igipolisi ka Bugarama iyo ntara nyene aho yamaze ijoro, niko uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi asigura. Kwa 19 Nyakanga guheze yaciye yungururizwa mwibohero rikuru rya Muramvya aho apfungiwe ubu. Honore Rubera Intwari yikekwa ko gukorana n'imigwi yitwaje ibirwanisho, iberekanye ivyemezo vy'ivyo vyagirizo, yerekanye ivyemezo vy'ivyo vyagirizo, niko indongozi ya CNL ibona. Uwo atavuga rumwe n'ubutegetsi yararengutse imbere ya sentare nkuru ya Muramvya araheze indwi imwe. Abacamanza ntibarasoma urubanza rwiwe mu gihe amategeko avuga ko mu bihe nk'ivyo ingingo ya sentare itarenza iminsi 3 kugira ngo imenyeshwe. Indongozi z'umugambwe CNL Muramvya zibona ko inyuma y'iryo hagarikwa hoba hinyegeje imvo za politike, bagasaba irekugwa rya Rubera Intwari. Nari nabikubwiye ko nza kukubwirira mu ntara y'Amakamba aho hishwe abantu 2 witwa Juste n'umugore ataramenyekana izina barishwe kuri uwa mbere. Uwa mbere akaba yagendesha ipikipiki, akaba yahitanywe n'amasasu yarashwe n'abapolisi
mu gihe uwo wa kabiri yishwe n'umugabo wiwe nk'uko amakuru dukura ngaho abivuga. Uwa mbere yishwe n'abapolisi bamurashe mw'ijoro. Uwo agendesha ipikipiki yaguye mu bapolisi bariko barakizura mw'ijoro ahetse umuntu apakiye ifumbire yanyurujwe. Uwo ahetswe yaciye abasiga, uwanyonga ipikipiki aca afatwa n'amasasu abapolisi babarashe. Bikavugwa n'abanyagihugu bo ku musozi wa Muyange aho vyabereye. Ni muri zone Bigina, komine ya Kayogoro. Yari agishobora kuvuga, yaratubariye uko vyagenze imbere yuko bacikana. Yahavuye apfa kubera gukomereka, turiko turamujana mu bitaro vy'Imakamba, niko abegereye Justin bavuga bababaye. Abajejwe intwaro bakaba bavuga ko yagize isanganya, ariko umuryango wiwe uvuga ko yarashwe n'igipolisi kwibarabara rihuza Musasa na Bigina. Kubera kukekwa ko adandaza ifumbire mu kinyegero, uwo yarahetse yarasatswe ku muhani we, ahatowe ibintu vyinshi binyuranye n'amategeko nk'uko igipolisi kibivuga. Uwa kabiri yishwe n'umukenyezi wo ku musozi wa Siza muri komine ya Makamba. Uyo nawe yishwe n'umugabo wiwe yitwa Leonari Nahayo. Uyo yabigize yaciye rero ahungira mu gihugu ca Tanzania ihana urubibe n'iyo ntara. Igipolisi kikaba kimenyesha ko catanguye amatohoza kuri izo mfu zibiri. Nari nabikubwiye mu ntango zano makuru ko ndibuze kukubwira ku mushinga amateka Fabiano Banshiryanino yateye uruhagarara. Aho ni mu ntara ya Bubanza. Mu ntumbero yo kwibuka igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye wahoze ari umushinga amateka Fabiano Banshiryanino, yajanye ishurwe ryanditse ko intwaro rusange Ndadaye yaharaniye tarashinga imizi. Ivyo vyateye impari nyinshi. Imigambwe myinshi hamwe n'intwaro mu ntara ya Bubanza, uburengero bw'u Burundi, hamwe n'uwahoze ari umushinga amateka Fabiano Banshiryanino bashize ingorisho z'amashurwe ku cibutso ciyo ncungu ya demokarasi imyaka 29 inyuma y'urupfu rwiwe. Banshiryanino yabaye uwa nyuma mu gushira urugori rw'amashurwe kuri ico cibutso. Hakaba rero hari handitse ko n'indome ziboneka hagati intwaro rusangi waharaniye ntiraboneka. Ivyo vyandiko vyateye uruhagarara mu banyepolitike, mu gipolisi nabo mu ntwaro bari bitavye ivyo birori. Umukuru wa zone Bubanza Jean Marie Nyabenda Mbonerakure, umunywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, ashiririye cane, akaba ari we yari umworosha w'ibirori. Akaba yagize ico ashikiriza kuri uwo yahoze ari umushinga amateka azwi nk'utarya umunwa. Yavuze ko abona ko Fabiano Banshiryanino ataratahura ico arico intwaro rusangi, ati azobitahura mu nyuma. Niko yongeye ko uwo mukuru wa zone. Mukuru w'igipolisi mu ntara nawe nyene bisa n'ivyamubabaje, yanafashe amasanamu y'ivyandiko, ibintu ataco vyabwiye Banshiryanino. Boba banagerageje kumubuza gushira urwo rugori rw'amashurwe ku cibutso, ivyo ntivyari kumbabaza na gatoya. Niko vyashikirijwe n'uwo mushinga amateka yamaze umwaka mwibohero hagati ya Gitugutu 2020 na Gitugutu 2021, yagirizwa ikiroberi, kwiyamiriza ibiriko biraba hamwe no guhungabanya umutekano w'igihugu kubera amajambo yashikirije igihe yari umushinga amateka mu ngoro y'amakoraniro ku Kigobe, aho abashinga amateka bose basasa. Abanyagihugu ba Bubanza biyamirije kwivanga kw'imbonerakure mu butungane. Bama bagabirijwe kugira ngo bahagarike ab'intege nke hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Niko bagaragaza akababaro. Ntibarigera batahura ico Ndadaye yise intwaro rusangi, niko bibonwa n'umwe mu banyagihugu. Ivyo rero akaba ari vyo no kubwira kuri izo mpari zavutse nyuma yaho Fabiano Banshiryanino
ashiriye inkori z'amashurwe zanditse ko intwaro rusangi uyo muhisi ncunga ya demokarasi Melchior Ndadaye yaharaniye itarashinga imizi. Yandi makuru ariko aragarukwa ko cane, nari nakubwiye ko hari abarundi 200 bahungiye mu gihugu ca Kenya. Barundi barenga 200 basaba ubuhungiro mu gihugu ca Kenya, bo bakaba barakiriwe. Barundi barenga 200 basaba ubuhungiro barakiriwe mu bigo bibiri vyo kurindiriramwo bagana ikambi ya Kakuma muri iyi minsi, ni mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya. Biriko mu gihe abarundi bashika 3500 bo mu ikambi ya Kakuma bashaka gutahuka mu gihugu c'amavukiro inyuma y'imyaka myinshi bamaze mu buhungiro. Icegeranyo ca HCR Kenya kivuga ko ico gihugu kibandanya kwakira abarundi basaba ubuhungiro. Akarorero gatangwa na komite y'impunzi na HCR nuko basanze abantu barenga 200 b'abarundi bakiriwe mu kiringo kitarenza ukwezi. Abo bambere baje hagati muri Nyakanga bashika 60 bari mu miduga. Yindi miduga 2 yazanye umugwi wa kabiri mu ntango z'uku kwezi kwa Gitugutu, umwe wose urimwo abantu 70. Ivyo bikaba bivugwa na HCR. Abarongoye abandi mu ikambi bakaba bavuga ko abaje bashasha bagwiriyemwo abagore n'abana. Baza bari mu miduga minini yunguruza abantu, twakira abagore benshi n'abana baza bavuye mu Burundi canke mu Rwanda, Tanzania n'Uganda. Basigura ko bahunze umutekano muke canke kubaho nabi mu makambi yandi yo muri Kenya. Bigasigurwa n'umwe barongoye abandi mw'ikambi. Makuru dufise avuga ko abo barundi bari mu bigo bibiri birindiriramwo mw'ikambi ya Kakuma kugira ngo amadosiye yabo aheze kwigwa, baheze baronke uburenganzira bwo kuba impunzi. Ivyo bigo bibiri biruzuye kubera ko uretse abarundi birimwo abava muri Somalia, muri Sudani y'ubumanuko na Ethiopia. Dusaba HCR kunyarutsa ibijanye no kubuzuriza amadosiye canke itunganye ikindi kibanza kugira ngo ibintu ntibiyangare. Bikavugwa n'abarongoye abandi mu ikambi ya Kakuma. Biruko mu gihe hari abarundi bari muri iyo kambi mugabo bashaka gusubira iwabo. Ntibitahuritse, ntitwumva ibiriko biraba. Aha twakira abarundi mugabo intonde z'abashaka gutahuka ziguma ziyongera buri munsi. Ejo nabonye ko bashika 3500. Bivugwa n'umukorerabushake w'ishirahamwe ry'abagira neza rikorera mu ikambi ya Kakuma. Ikambi ya Kakuma irimwo impunzi zirenga 2000, abarundi bakaba barenga 1000. Murantunga, ikambi ya Kakuma irimwo impunzi zirenga 200,000, abarundi bakaba barenga 20,000. Ngayo rero hamwe mu makuru yaragezweho yavugwaga cane irya nino mu bisata bitandukanye. Bipfuza kurajuba mu bambere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro nyene nk'ibi tuba turiko turagushikiriza. Urafyonda kuri subscribe maze twashirako inkuru ikagushikira mu bambere. Bihe vyiza kuri mwese, nivyo ndabipfurije. Mukanya turaza turaba n'andi makuru atandukanye ariko aravugwa irya nino.